uzigituma bakuroga ntubi hari ububasha babakoresha ububasha bwa hano gusa bwa se wabo aganze y'isi y'iki ariko two tugakoresha ububasha muri double bwa hano na hehe no mw'ijuru iyo bakuroze iyo bagupangiye imigambi iyo baguharuriye iminsi haca haza ububasha busumba ubwo bwabo haca haza ububasha bwo mw'ijuru bagatega nabwo bukaza bugategura abafurira nabwo bukaza bukazuzura bakaguhamba ububasha bukaza bukaguha. Haleluya! Dufise ububasha badafise. Ububasha bwo mw'ijuru dukoresha hariho haleluya kandi mu ishengero iki mu ishengero waba umutwe waryo ni mu ishengero rya repentance wo gusumba byose wo gusumba byose nicyo gituma umuntu wese arwanya ishengero ntabariko ararwanya ishengero abariko ararwanya nyagisha ishengero ryubatse ku rutare ari we umengana abahungu banje umengana abakobwa banje hariho nobwira ijambo nkaka cacavura ngo kubona mvuga mu rusengero kweli akuba ukakavuga izina ryanje mu rusengero ko jamari ndabivuga ndanamukanda ndanamurara igitsure gutya gacaranga hasi ndamukebuye gutya gusa gatoya aba yamenye ibyo ngomba kuvuga ariko hari umuntu noraba igitsure ndamukebuye gutya gatoya kakagati kubona anzurira amaso mu rusengero nanakayabibonye ko yangariye. Yesu adufashe cyane ndamukunda rero nico gituma nitamvugira ngaho nyene nta kibazo ntaco bimugira ndamubwiye icyo cyose ntaco kimubwira nuko nyene bimeze nico gituma nguma nivugira jamari niwashaka ko ndakuvuga nawe uzobimbwira piyesiko sawa reka twisengere data wa twese mu ijuru karagaciyemo kugira ngo nkurikire tugomba dusenga Imana uyu mugoroba ndanze turafashwa cyane gose ejo nari nababwiye tende tumaranye iminsi nivuga ngo Imana yugurura iki inzugi cyangwa imiryango kandi Imana ndabizi ko igiye kugurura ariko uyu mwanya ejo nari nababwiye ngo no munsi turavugana ku ijambo rivuga ubushobozi bw'ijambo ubushobozi bw'ijambo nibwo tugiye kuvugana mwaka kandi ariko twagomba twinginga Imana itugire neza ko uyu mugoroba duhezagiye kandi twinginga Imana yugurura imiryango twinginga Imana yugurure imiryango twagomba dutangure n'amasengesho rero tugomba dusenge ku bantu babiri batwugururira imiryango abantu babiri batwugurure imiryango ku masengesho. Ofisi ntemo yo gusenga kweli iraboga aho twugururitse ijoro bose ngaho kabisa ijoro rikogoroka ngo twumve mumpere mikrofone mujya wafutwa hari izina bakunze ko hano muri repentance naco twagirize mujya muwenda gukariye wowe ntiwagenda ushaka kuyoza garukana kweli uri umuhungu wanje pe arabyemeye umunsi nkamurabye igitsure turasenga ku bantu babiri gusa ndabona umuntu nawe wari ufise imwe no gusenga kweli ko twagomba gusenga ku bantu babiri umukobwa n'umudamu umugabo n'umudamu umugabo umwe n'umudamu ucurenga uravyihanganira
kweli siko tabuye kuba umuhungu wanjye. Imana ishimwe cyane. Sawa, reka rero twinginge Imana Data wa twese dusenge, kandi aho uri hose banze ndakwinginge ukure ndagufashe, ukure ibyiyumviro ku bantu, kandi ukure ibyiyumviro ku ntege nke wahuye nazo cyangwa intambara wahuye nazo. Ndabizi zirahari. Abantu muri ngaha mwahuye n'ibibakubita byinshi, mwahuye n'abakubitisha amajambo, mwahuye n'ingorane z'intambara, mwahuye n'ubutebe byinshi. Hari abaje bacumiswa amacumu, hari abariko bacumitwa amacumu y'indwara hano, hari abariko barahura n'abageragezwa, hariho n'abafise ibibazo badafise naho bataha baja uyu munsi muri mwebwe, hariho n'abadafise n'abataha bahafise badafise ico barya. Hariho ibibazo byinshi bitandukanye, ariko reka ndakwinginge kubera waje hano kubera waje hano reka nivyo byose wibuke ko waje gusenga ari we nyinshi y'ikibazo cyawe. Haleluya. Abandi zongora nezo suri kurahura nazo nta wundi ari buzitorera umuti turetse ubu twaje gusenganya. Imba bagusohoye mu nzu nawe urara musigiti ukarara hanze, mugabo mukararana nawe. Abaraye mu nzu bashobora kuterekwa, ariko barara mu mibu ikakurya ikakubabaza imbe ikagukubita, ariko itiro ryaguhambika ko guca gatoya ikagukubita hasi, nk'ebu yera akaca kugendera Data wa twese akakubwira ngo nawe uri hano ndi kumwe nawe. Ugasanga uraye ku matera n'ishuka ntiyeretswe, ariko wowe uraye mu mibu ukerekwa cyangwa Imana ikakuvugisha. Nagomba rero ngo mu ngorane zose uri kurahura nazo mwaka kandi urengane izo ngorane zose, ubone Data wa twese wo mu ijuru. Kandi intambara muri buhure nazo ubone Data wa twese wo mu ijuru. K'uyu mugoroba ndazi Imana irazakubwira neza. Uri sositi ewe nzokunzwa ndagukanira cyane, nawe uri umuhungu wanje. Urabizi ko nakubwiye ko mu kwa 12 mu cyungana n'itariki zingahe? Zingahe wese? 31 z'ukwezi kwa 14. Nizo mu cyungana. Sigeze ntarabona umukazana uzoba wasohotse kuri urusengero. Byose byarashobotse kuwa Mungu ku mugoroba, abo muri fanta zose turubanza. Fanta zose turubanza nabemeye niko n'impuzu baramusoneye amakostime byarahetse. Hari hasigaye akantu gatoya mwebwe mu complete bikaba bihetse. Wirisuta mufashije mu rubanza wowe uri mo shitani. Utamushigikiye wese. Nina muntu wirisuta tumaranye imyaka 11. Numva n'umuntu yabwiye nabi mu bantu bawe. Hari umuntu arabwira utamufashije urubanza wowe uri mo shitani. Tutegerezwa kumufasha. Mo shitani. Nubuga nta kintu na kimwe Wiriso wabura. Wiriso ntuzomubona yashavuye iyo myaka 11 ijoro n'umurango, yo burara yo bwirirwa yo giriki ntuzomubona yanashavuye. N'igihe yagomba kuba amashuri ndabyibuka, ariko kaminuza yayize imyaka 12. Kaminuza abandi bayigitatine bayihejeje, we yayize imyaka 12. Nahone sinigeze mbona shavuye. Yarajara ngo papa ngo ndahagaritse amashuri muvyeyi namwira toya kwete muri buhagarike urahevye tigahevye nani watoya n'ukuri aho nyene rero umwaka ne biza kugenda neza tufukama ndamusengera harundi mwaka warenze ko Imana icisho arayarangiza amashuri iyo myaka 12 yize kaminuza sinigeze ndamubona shavu ariko abandi
bivuye Mana yaguhaye ingabire nziza ndagusengera uzonzanira umukazana mwiza mbese adashavura no gushavura ndabizi nibaza ko kuwa Mungu nzokwerekana none abuziki rero abakobwa naho kuhagurutsa abakobwa barenga aruzu kandi imyaka amaze ngaha yaracunze yararoye Hallelujah. Nanda mutse wese kandi anovuga umukobwa yoshapfura. Boshapfura. Ati ndiko ndavuga muri so ndiko ndavugira publicity nuko mutabizi. Cyo gituma ndashobora gushapfura hakiri umukobwa asorore nawe nze ndamuvuga. Twaje gusenga nagomba mwese ngo muhindukire mugaruke twihamagarira Imana data wa twese ishoboye. Reka dusenge kuyu mugoroba ndazi ko Imana igomba kugurura imiryango. Reka rero dutangure gusenga. Mana yera byizigiro by'abakwizera izana akakanya turaciye bugufi nyakubahwa turi imbere yawe kibirengeye kizima aka kagoroba keza umugoroba utigeze kubaho kandi utazosubira kubaho Yesu turi imbere zawe nyakubahwa abahungu n'abakobwa abatanga n'abatambakazi Yesu ni mwiza turi imbere Why?
imbere yawe mu Rwanda yanjye n'abandi bose kutwegera natwe tukakwegera kugira ngo twumvirize icyo wateguye ku isengero ryawe ku bwoko bwawe. Turi hano rero nyakubahwa, twaje twaduze umusozi kora nk'ibyo ushaka gukora, nubigira nk'uko wabiteguye Mana, kugira ngo Mana ubwoko bwawe tubone gutabara. Twese tugende twuzuze ubuntu bwawe, tugende tugira gutambutse tutwabonye Mana. Urakoze rero nyakubahwa, ndabisenze gutyo izina ry'umucunguzi mwiza wacu Yesu Kristo ndabisabye. Amen. Amen. Ndashobora gukomera amashyi cyane Imana ugatera haleluya. Urashobora gutera umurongo wa mbere, intumbero y'ijambo ry'Imana. Umurongo wa mbere dusomere ubushobozi bw'ijambo. Matayo igice cya 10 umurongo wa mbere, tunyarutse turasoma mu izina rya Kristo Yesu. Haravuga ngo ahamagara abigishwa biwe 12, abaha ububasha ku mpemu zihumanye nubwo kuzisenda. Ahamagara abigishwa biwe 12, abaha ububasha ku mpemu zihumanye nubwo kuzisenda no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Haleluya. Nafashijwe n'aya majambo. Amen. Dukomera amashyi Mwami Yesu. Mushobora kuba umukurikiranaga, mushobora kuba mutamenye intumbero y'ijambo. Ijambo rikomeye dufise ko uyu munsi ni ubushobozi bw'ijambo. Ubushobozi bw'iki? Bw'ijambo. Biwe 12 abahiki ububasha ku mpemu zihumanye. Abahiki ububasha. Urakeneye guhabwa ububasha. Ariko namwe nibaza, nagaragaje kwibaza ububasha abigishwa bahawe yamubahaye gute? N'ububasha ki? Ubwo bubasha bwabanje ko gute? Ubwo bubasha yabahaye, ahamagara abigishwa 12 abahiki ububasha. Tibaza ubwo bubasha. Hari igihe umuntu aba ariko arasenga hano avugama, Mana ndasabye ubushobozi, Mana ndasabye ubushobozi, Mana ndasabye ubushobozi. Ubushobozi si bwo bubasha none. Umuntu akibaza ubushobozi buzoza umuntu buzomuza ko kabushungwe, buzoza mu muyaga, buzoza. Ntabwo mfise ibyiyumviro byo kwibaza ingene Yesu yahaye ubwo bubasha abantu. Ngo bahubasha abigishwa 12 bahubasha. Umvise ngo yabahaye ububasha bw'iki? Bwo gusenda. Ububasha bwo gusenda baki? Abadayimoni. Ese mbega ubwo bubasha bwo gusenda abadayimoni urabukemeye? Yego. Nukuri ko
Imana itanga ububasha bwo gusenga abadayimoni. Imana ibutanga. Ariko niko nibaza mbega ubutanga gute? Komaga twese twamanitse ibiganza nk'abashaka ubwo bubasha. Ariko ubwo bubasha mbega buza gute? Buza kabushungwe. Niko ndasenga ubwo bubasha buca bubashikako. Namwe muca mutangura gusenga abadayimoni. Mbega bizogenda gute? Mbega yabahaye ubundi bubasha bwo gukora iki? Zose n'ubumuga indwara zose n'ubumuga bwose. Kuwa mbere nari hano ndiko ndasenga, ndiko ndavuga ngo numva ikintu ndiko ndasenga aya masengesho. Ndagomba Imana impe ubundi ayandi mavuta, ubundi bushobozi bw'uko indwara zose, apana indwara zibiri cyangwa zitatu cyangwa zine, ahubwo indwara zingana Zose. Kuko mu bisanzwe narababwiye tumanze imisi dusengera abantu bari mu bihugu bitandukanye bagwaye indwara zikomeye, abaganga bari bananiwe, abagwaye indwara uwo twasengeye atumva n'ururimi kandi atumva ikirundi yumva icyongereza, ariko kwa muganga mu bitaro byase twaramusengeye Imana yamukijije. Nibaza niki ni bwa bubasha Imana yatanga. Imana ishimwe. Ni bwa bubasha Imana yagize yatanga ngo gukiza indwara zingana Zose. navuze ngo ndiko ndinginga Imana apana ko haza abantu hano icu hanyuma hagakira batatu indwi ntibakira. None kubera iki badakira? Nizangwara bagwaye zananiranye kandi Yesu yatanze ububasha bwose bwo gukiza indwara zingana Zose. Hari umuntu afise indwara hano isa n'iyananiranye? Hari umuntu afise indwara hano yananiranye? Yananiranye kwa muganga, yananiranye ku gusengerwa hirya no hino, yananiranye arahari? Ashira amaboko hejuru. Umuntu afise indwara yagerageje mu mpande zose byananiranye. Ndababona mu mwanya ndizeye ko Imana nimwakurikirana inyigisho naho naza kubasengera muza gutaha mwakize. Erega nishambo abahubasha bwo gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. N'ubumuga bungahe? Bwose. Ubumuga hari ubumuga bw'umubiri, hari ubumuga bwo mu bwenge, hari ubumuga bwo mu mufuko. Bwose. Narimuze kuba ubumuga atari bubi cyane. Hari ubumuga bw'ubwenge, kubura ubwenge ni ubumuga bubi cyane. Wotuma umugara handi mbwa bukabusa ubwenge. Uzi ko ushobora kubaho Imana yaguhaye ubwenge, ushobora kumugara amaguru akaba atayahari ukaguma wicariye hano mugabo ugakora ukoresheje ubwenge n'amaboko kandi ugakoresha n'abakozi. Yego. Birashoboka? Yego. Cyane. Imana itanga gukiza ubumuga bwose bw'uburyo bwose. Ndumva Imana ikeneye gukiza ubumuga bw'ubugwayi. Ndumva Imana ikeneye gukiza ubumuga bwo mu bwenge. Ndumva Imana ikeneye ushobora kugira ubwenge mugabo ukabugara mu mufuko. Namwe nimufise ubwenge nimutahe iwanyu simbona mwiyambitse. Rero umuntu atagira ubwenge usanga atazi no kwambara impuzu. Nimba ushoboye kwambara ugashobora gutaha ukajya ku kazi ukagaruka ubufise ubwenge. Ariko Imana ikize n'ubumuga bw'ubwenge n'ubumuga bwo mu mufuko. Nasanze ubumuga ari bwinshi kandi ubwo bwose Yesu yatanze ubushobozi ku bigishwa bw'uko ukiza ubwo bumuga ubwo ari bwo bwose. None Yakobo yavuze ngo siko Yakobo yanditse utapfuse ubwenge ubuze ubwenge nagirana abusaba Imana ngo itagira ikinubwa itirengagiza itanga ubwenge. Rero ubwenge nibuva mu ishuri. Mu ishuri batanga ubumenyi ariko ubwenge butanga Imana. Mu ishuri batanga ubumenyi ariko ubwenge naturel, ubwenge buva mu ijuru, ubwenge bwo ku Mana, ubwenge nyabwenge buva mu ijuru. Ni Imana itanga ubwenge buva mu ijuru. Yesu nashimye. Yego cyane. Hari umuntu yiga amashuri ni byiza cyane akamenya gutondesha ibintu, ariko Imana iyo yamuhaye ingabire nayo ibintu by'ubwenge, ibintu biba byiza cyane gusumba.
hari n'abandi biga amashuri y'ubumenyi bakabura ubwenge buva ku Mana, akagira indimi ntagire ubwenge buva ku Mana, akamenya ibiharuro ntagire ubwenge buva ku Mana. Ikizoba kwereka uzosanga azi icyongereza cyinshi, azi ibiharuro byinshi, azi ibintu byinshi bitandukanye, mugabo atazi kubana n'abantu, atazi gutunganya urugo rwiwe, nta bwenge buva mu ijuru afise. Kuko igifaransa nticyubaka urugo kandi ibiharuro ntibyubaka urugo. Ariko iyo umuntu afise ubwenge buva mu ijuru yubaka urugo neza, akora abana n'abantu muri sosiyete neza, abana mu muryango neza, abana mu rupangu n'abantu neza, ugasanga mu rupangu abantu bose baramwita tujya umuntu n'umunyamahoro kubera ko afise ubwenge bwo gukontorora ibintu byose. Umuntu adafise ubwenge uzamba mu rupangu, ujya mugabo ni igiparuparu, ujya mugore ni igiparuparu, arurudakana ibintu mu gihe kidakwiye, ntamenya ikosa, ntamenya muto, ntamenya munini. Yarabutse ubwenge buva mu ijuru, naho yobatse ibiharuro, naho yobatse indimi, yarabutse ubwenge buva mu ijuru bw'ubugwaneza. Imana iguha ubwenge buva mu ijuru. Imana iguha ubwenge buva mu ijuru. Ubwenge buva mu ijuru ni bwiza. Yakobo yarabusabye, yaramuvuze ngo ubwoko ubwenge nabusabye. Hari n'ubundi yabusabye, ndabona umukozi w'Imana witwa Salomo. Salomo yari umuntu akomeye cyane, yize kandi umuntu atoroheje. Aravuga ngo Mana, ndagusabye ibintu bibiri ntubinye, ndagusabye ubwenge. Urabona ko imbere y'Abisirayeli bagoye kuyobora, ndagusabye ubwenge kugira ngo ushobore kubayobora neza. Asaba ubwenge, ntabwo yigeze avuga ngo ndasabye ibintu, yasabye ubwenge. Aravuga ngo kandi kigira kabiri, ndagusabye ushire kure y'ubukire, kuko ntuhavangira nkakwibagira, kandi ntube n'ubukene ntuhavangira nkatukisha izina ryawe. Mbega wumva atarasabye finansi, ntiyariko arasaba uburyo bw'amafaranga, yariko arasaba uburyo bw'amafaranga. Nicyo gituma navuze ngo muri bya bindi bitatu Imana yakijije indwara izo arizo zose, harimo iki? Ubumuga bwo mu mufuko, ubumuga bwo mu mutwe, ubumuga bwo mu mubiri. Imana igukize ibyo bintu bitatu atanga kimwe gisize. Na Salomo yarabimenye, aravuga ati naho nogira ubwenge nkagira ubumuga bwo mu mufuko, nzoba ndi zero. Naho nogira ubwenge mu mufuko hakoguma hamugaye, nzoba ndi zero. Imana iduhe gukira ubwenge, iduhe gukira ubumuga bwose. Kandi Yesu nta kindi ngo mu bushobozi yahaye intumwa. Ndafashijwe, ndafashijwe n'ukuri kose. Mu bushobozi yahaye intumwa harimo ubushobozi bw'ibyo bintu bingana bitatu, kukiza indwara. Yarazi yuko abantu nibakira indwara bakagumana ubumuga bwo mu mufuko batazokubaka, kandi yarazi ko nibakira indwara ariko bakagira ubumuga bwo mu bwenge bazoguma ari bidebire. Aravuga ati aba bantu bakwiye gukira indwara izo arizo zose n'ubumuga aribwo bwose. Nange nibaza nasomye ugeze kuri gatanu havuga gute, nafashije Teze kuri gatanu haravuga ngo abo 12 Yesu arabatuma ababarira ati ntimuze mujane inzira ijya. Abo 12 agira gute? Arabatuma. None ndiko ndabondera ubwo bushobozi yabahaye, ndiko ndabondera ubwo bushobozi, abaha ubushobozi bwose bwo gukiza ibimuga, ubushobozi bwo gukiza indwara, ubushobozi bw'ibintu bya byose. Erega mwari muzi ubushobozi aho bwari buri sasa we wagitora ubushobozi yabahaye bwari ijambo. Haleluya! Hari ikindi kintu yabahaye ntabwo yabahaye ubushobozi ngo barambike ko ibiganza guca hanyuma babwire ngo arandike ijambo. Haleluya! Niko ndavuga ubushobozi bw'iki uyu mugoroba hari ijambo rigomba gukora rihindura amateka y'ubuzima bwawe. Yana nikawe mateka. Haleluya! Kwizera iri jambo nicyo gituma navuze ngo bagwaye nimwizera iri jambo mukariha agaciro,
ubuzima buraza guhinduka. Arababwira ngo genda aho muza kuja hose ntihagire ibindi mujana, ntimujana amafaranga, ntimujana n'ibindi. Yababwira ngo mujane inkoni gusa. Hari icyo yasiguriye iyo nkoni. Arababwira ngo genda. Yo nafashijwe kw'iri jambo baca baragenda. Somera ku 8 twumva. Ku 8 haravuga ngo mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize abanyamibembe, musende abadayimoni, mubiherewe ubusa, mubitangire ubundi. Ku 8 niko havuze. Yego. Ndafashijwe no kuri kose. Amen. Arababwira ngo genda mugize nte mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize abanyamibembe, mukize abarwayi, musende abadayimoni, mubiherewe ubusa, mubitangire ubundi. Genda mukize abarwayi. Manishi. Amen. Abahaye ubushobozi bw'ijambo. Muzure n'abagize bapfuye. Uziko iyo turiko turavuga hano kugarura ibyacu byapfuye cyangwa byagizene, harimo ibintu byapfuye kandi mubitegerezwa gukira. Erega hari ibintu byapfuye. Nana wewe wibaza ngo yarababwiye ngo genda ku kaburi, mwumvise havutse bangahe ku kaburi? Mumbarire abantu numwe bagiye bagazura, mukize abagizene, abapfuye mubazure. Ntabwo yarababwiye ngo genda ku kaburi muzura abantu bapfuye. Yarababwiye ngo genda muzura ubuzima bw'abantu bapfuye, mubakize abarwaye mu mutwe, abarwaye muri finance, mu mufuko, abarwaye mu bumuga busanzwe. Genda mubakize, hanyuma n'abandi barapfuye muri, kuko hari umuntu apahagaze, hari umuntu ibyiwe bipfa, hari umuntu apfa mu gakiza, ugasanga araho umubona ariko aragenda ariko mu by'impemu yarapfuye. Arababwira ati genda muce mubazura, muce mubirana mubazura. Uyu munsi ndagomba ko Imana izura. Numva ninginga Imana data wa twese kugira ngo uyu munsi ube umunsi wo kuzura. Izure ubu umunsi wo kuzura ibyapfuye, ibyaboze, ibyamutse, ibidashoboka. Lazaro kwa kundi yari yapfuye, ibyo byose byamaze kubora. Ubu umunsi wo kuzura ibyo shaka mwaka kandi genda muzure. Niko ndafasha mu masengesho, niko ndasenga hamwe atabintu byozuka, hamwe utokwizera ijambo ngo uzuke nk'uwari yarapfuye, twoba turiko turahomba. Haleluya. Ndagomba kuzuka. Nimba mukanya ejo naratangaje avuga ngo nizeye mu bushobozi ngiye gusengera abantu ku rundi rugero, abantu bagakira. Jewe nizeye ko ijambo nizeye mu ijambo nizeye ijambo ryanyana ijambo. Nizeye ko Yesu ubwo bushobozi yabuhaye abantu bose, kandi atari Eliya, atari Mose, oya atabuhaye bari, ahubwo n'abari iki gihe bamwizera bakaba muri we, nabo ko yabahaye ububasha. Hari igihe abantu batimenya icyo bari. Je niko ndavuga ubushobozi bw'ijambo. Mwene data burakomeye cyane. Sergio ntiyaje hano akunda kuvuga ngo ubushobozi ngo bw'ijambo ngo bitewe n'uwarivuze iryo jambo. Nagomba nababwira ubushobozi twizeye cyangwa dukurikiraho buva. Iyo turiko turasoma ubushobozi bw'ijambo, umenga bwahawe ziriya ntumwa gusa. Oya, nagomba nababwire ni transfer, ni uruherekerane. Haleluya. Sinobita bene data kuko si bene data, mugabo reka ndabite nk'ababanyi cyangwa abagenzi. Hari ishengero rimwe rivuga ko iki gihe ubushobozi bwo gukiza butagihari, bwari buhari kuri Yesu gusa. Ariko uyu munsi abarwayi batagikira, kandi abo biyita ko bazi ijambo
uzobabona no mu gisagara bagenda dezade bagenda bigisha abantu babiri bigisha ku muhanda kandi Bibiliya iri kurayiraba ukibaza ngo bayisomye pe. Rero usomye n'udutabo bakunda gusoma usanga turiko amateme akomeye, usomye teme ukibaza ngo abantu baniseriye, ariko winjira neza inyigisho zabo ukibaza ibyo bariko barigisha bikagusiga. Reka ndababwire by'ukuri, ubushobozi bw'Imana ntibwigeze bupfa ngo buhere. Kuva buba intumwa bwabaye uruherekerane, n'uyu munsi buracakora kandi n'uyu munsi burahari. None ubushobozi burihe? None erega ubushobozi si umuyaga, erega ubushobozi si aya mabati si ibiti, erega ubushobozi ni ijambo, kandi iryo jambo riracyariho, kandi ijambo riracyakora, kandi ijambo haleluya abandi nk'abo bapere haleluya. Wovuga gute ivyo gikorwa kitariho kandi ijambo rigihari? Ijambo riracyari. Urazi ko ndiko ndasasha? Dusomere muri Matayo 28 usome ku murongo wa 18 wumva ko havuga. Matayo 18 bambe 28 18 haravuga ngo 28 ku 18 turasoma mu izina rya Kristo Yesu. Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Yahawe ububasha bungahe? Bwose. Mu ijuru no mu isi. Soma na 19 ntangora. Nuko nimugende muhindure amahanga yose. Arabatumye abigisha ngo bagende. Wibaza ko batumye abahaye iki? Ububasha buri mu ijambo. Arababwira ngo genda, cyose shobora kuja guhindura bose, ariko mwebwe genda nahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Mwarimutse ko dufise ububasha bwose, ariko mwarimutse ko dufise ububasha dufise bwa hano gusa. Uzi hano mu isi ko hari abantu bafise ububasha bukomeye bwa hano mu isi, mugabo ububasha bwabo buherera hano. Akakwana muri kurakumva neza. Mu isi hari abantu bafise ububasha bwabo buherera hano, kandi ububasha bwabo bumara ikiringo kanaka. Ariko hari abantu Imana yahaye ububasha bo bafise ububasha mu ijuru no mu isi. Ariko ntabwo ariko arafasha. Ushobora kuba utazi ikintu wizeye icyo ari cyo, cyangwa ibyo uri mu cyo ari cyo, cyangwa ibyo wakurikira ibyo ari byo. Nimugende jaho nahawe ububasha bwo mu ijuru no mu isi, kandi ndabarungitse ngo mugende ubwo bubasha. Ariko ntabwo uri hano bategere. Haleluya. Umviriza ububasha bujyanye ubwabwo si ubwa hano mu isi gusa no mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Arababwira ati nicyo gituma kuri mwebwe agera hamwe hanavuga amajambo akomeye. Muri bwa bubasha muhawe, icyo muzoboha hano mu isi kizoba kigize, icyo muzoboha kizoba kiboshwe na hehe? Mu ijuru. Muri bwa bubasha ndabahaye nimugende, hanyuma icyo muzoboha hano mu isi kizoba kiboshwe na hehe? Mu ijuru. Yesu yahawe ububasha bwa hehe? Aha. Abahaye rero nabo kwica bazoboha hano mu isi kizoba kiboshwe na hehe? Mbega abantu nabo bamaze kuronka bwa bubasha bwo mu isi no mu ijuru. Niko bibaza abo bantu ni bande? Ndagufinza abo bantu ni bande? N'abamwakiye, n'abamwumviye, n'abari mu nzira yiwe, n'abagendana nawe. Basura protect bosi. Yewe ni hawa bandele. Haleluya. Jeno mbadiko ndafashwa. Jeno mbadiko ndafashwa. Uzigituma bakuroga ntupi. Hari ububasha. Babakoresha ububasha bwa hano gusa. Bwa hano gusa. Bwa se wabo aganze y'isi y'iki? Ariko tuba tunakoresha ububasha
ubusugire bwa hano na hehe no mw'ijuru. Abandi nk'abo mbabwira iyo bakuroze, iyo bagupangiye imigambi, iyo baguharuriye iminsi, haca haza ububasha busumba ubwoko bwabo, haca haza ububasha bwo mw'ijuru, bagatega nabwo bukaza bugategura, bagafurira nabwo bukaza bukatuzura, bakaguhamba ububasha bukaza bukatugura. Haleluya! Dufise ububasha badafise. Hari ububasha bwo mw'ijuru dukoresha. Hariho haleluya! Haleluya! Tuziko mwe mudafasha. Pierre aratanguye gufasha. Nabonye kari karatoye. Haleluya! 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 Je nababwiye ngo mw'iyi minsi birashoboka ko nzoba afise ibiro by'itora muzende makimona. Sikuri kurafashwa. Imana iguhumugisha, Imana iguhezagire, Imana igushigikire, Imana iguhere inyishu y'ikibazo cyawe, Imana ikuduze kuri iyi migazi, Imana igutere iteka, Imana ikubake, uri bwa bubasha nawe bukoreshe. Ni kode yonyine gusa dutegereze, mubaho gusa mudafise kode, Imana ibahe kode y'ububasha. Haleluya! Koje Mana yacu abantu bafise ububasha mubo abariko baratahura baba batanguye kumva ibiro biriko biriyongera. Dufise ububasha bisi badafise, dufise ububasha abisi batagize. Tuvuze abisi rero wocuvuga ubu hariho umuntu abari hano aba nyene ari uw'isi. Erega ngomba ndabikubwire neza, twebwe ntiturabisi, tugendera tugendana nabo mugabo ntiturabahanisi. Paulo yavuze ngo tweho iwacu ni hehe? Kandi ndabibutse twebwe dufise nationalite zingahe? Zibiri. Dufise nationalite y'Abarundi, tukagira na nationalite y'abana b'Imana. Haleluya! Abantu barari cyane n'abantu. Abandi rero batabizi babona mwicarana ngo uyu ni Umurundi mugenzi wacu, ngo uyu ni umukibaza. Dufise double nationalite. Haleluya! Amen. Ariko Imana ikukore ku maso tawe. Imana ikukore ku maso. Ndababazwa n'abantu bariko biganyira usanga n'indoga ntabwo abo bafise nationalite. Abantu batabona icyo bafise batibuka n'icyo Imana yabahaye, abo usanga bafise nationalite zingahe? Ariko ufise zibiri, Mana data wa twese wo mw'ijuru. Aba Yesu arababwira ati mwebwe mumenye uwatumye wari. Hariho umuntu umwe hano mw'iyi si agutumye ukagenda, akagutuma ati ndagutumye ahantu genda umbwirire umuntu uko naho wogenda atabantu ufise bagushigikiye canke baguherekeje nk'ingabo canke ibindi, agutumyeho nyene wogenda amatwenga yako yisha ati ngire gushika gusa mvuge mvuge ubuntu gusa. Kandi ushitse kuwa muntu ukamubwira ati ntakarani Yesu arababwira ati uwatumye mwebwe ni mumuzi, n'ubushobozi ndabahaye mwebwe ni mumuzi, nta bushobozi bwabo n'abantu bafise hano mw'isi kaboneka. Oya fise ubushobozi, ndababwire ko nahawe ubushobozi. Imana ishimwe, nahawe ubushobozi hehe? Ijuru no mw'isi. Mwebwe ndababwire aha turi hano mw'isi tukagendera mw'isi, ariko mu wundi mwanya tukaba turi mw'ijuru. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo data wa twese yafashe Yesu aramuzura amudugana amwicarikana hejuru. Nasomye irindi jambo ry'Imana ngo yatuzuye atwicarikana
ndababwira iki isomera Matayo 11:27 ubushobozi bw'ijambo narivuze ngo ubushobozi dufise ni uruhererekane muri Kirundi guhanahana. Hari ibintu bahora bakora mu bintu by'amashirahamwe cyangwa mu byo gutanga inka cyangwa impene cyangwa ibindi, wewe bakamuguha inka igatunga yabyara ukaca ufata umwangazi cyangwa umwana cyangwa inyana ukaca uyiha Remi nawe akayitunga yabyara nawe akaca afata iyo nyana cyangwa umwangazi cyangwa igiswi ntumbaze bivana n'ico arico akaca agihuwe nawe agatunga, ugasanga n'uruhererekane. Ni imwe yonyene yatanguye ariko ukazusanga yabyariye iyindi yabyariye uwundi yabyariye uwundi, ugasanga abantu 30, 40, 50 bafise inka cyangwa impene cyangwa ingurube cyangwa ikibuguru cyangwa ikintu cyavuye kuri umwe. Nagomba ndababwira ubushobozi ni uruhererekane. Dusomere twumve. Haravuga ngo byose nabihawe na data. Umve rero Yesu aje gutanga ibyo yahawe nani? Iki kintu muri kama cyumba ibyo ngomba kubaha nanjye nabihawe nani? Naje kuri mission arabimpa byose abishyira mu biganza byanjye, nanjye ni hano rero ndabizi hano sinzohateba, ngomba nanjye ndabibahe mugende mubiha abandi. Haleluya. Hari igihe mbona Yosefu ukamubona nka Yosefu atujya byagwa na Naka, nyina yitwa Naka, ukandabira mu ishusho yo ku mubiri ariko ntiwamenya yuko mfise nationalite zibiri. Mfise nationalite zibiri, mbere jewe ncangira zitatu. Je ncandabarusha zibiri tuzihuriyeko yo kuba Umurundi, iyo ubwana bw'Imana tuyihuriyeko, mugabo ncangira n'iy'intumwa. Solution spéciale. Haleluya. Amen. Wavuze gute? Haravuga ngo byose nabihawe na data. Kandi ntawuzi umwana atari data, na data ntawumuzi atari umwana. Byose nabihawe na data kandi ntiyabimuhaye ngo abigumane, kuko yariko yigendera aje kuri mission. Yabimuhaye kugira ngo abituzanire, acabiha babandi ngo enda bahaye iki ububasha. Genda dusomera Yohana 3:3-5 twumve. Uzi ko tugomba kurangiza, ariko niko ndavuga ubushobozi bw'iki, ariko muri ko murumva ubushobozi bw'ijambo n'uruhererekane. Nyarukiriza Yohana 3:35 haravuga ngo se arakunda umwana kandi yamuhaye byose abishira mu kuboko kwiwe. Se arakunda umwana kandi yamuhaye byose abishira mu biganza byiwe. Uwo mwana ninde? Yesu. Nawe acaraza hano aravuga ngo ubonye data ababonye, kandi nanjye uwumbonye ababonye data. Isigura ngo uri muri Kristo Yesu, abafise ibyo data yahaye Yesu. Uri muri Kristo Yesu neza, abafise ibyo data yahaye Yesu. Yesu nawe acabiha uwufise Yesu. Uwufise Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu abiha uwufise Yesu. Yesu yabihawe nani? Abishira mu biganza Yesu abarabifise kugira ngo abihembe uwufise Yesu. Unyakiriye nawe, iyo wakiriye Yesu neza ukamuhagararamo neza, Yesu nawe byose acabishira mu biganza byawe. Yega kabigumanye. Oya, Yesu nawe
byose reka data ntagikora byose yabihaye siko jambo rivuze yabihaye Yesu none rero utavuga ngo Yesu arakora nanje ndakora haleluya nibyo sivyo Yesu arakora nanje ndakora erega Yesu ntabwo sinumuzobona Yesu hano ariko rya jambo yaduha ukira kuvuga ijambo ryitwa Yesu abadayimoni bagasha Yesu arayaje ni ijambo gusa bahunze erega Yesu ntabwo yaje abazimu bahunze iki ijambo ni erega rya jambo niko bubasha haleluya amen rya jambo niko bubasha none wibaza ngo Yesu ari mu mutima wawe yeka ni ijambo wizeye rya Yesu riri muri we none Yesu yokwicara ngagashoboka ibi n'abagabo ariko rya jambo wizera ijambo rya Yesu rikaba muri we yewe iyo ugomba gusambana ijambo rirakubwira ati we iyo ugomba kunywa inzoga ijambo rirakubwira ati we iyo ugomba kwiba amafaranga ari imbere yawe arakubwira ngo burare kirazira we ni ijambo wizeye nibwo bushobozi bukorera muri twe haleluya hari umuntu akafasha haleluya hari umuntu turi kumwe batari hindi haleluya Tatu na gatandatu aravuga ngo uwizeye umwana arafise ubugingo budashira ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo uwizeye Yesu afise ubugingo ariko kandi utamumvira ivyo yavuze ntazobona ubugingo uzi ko hari bamwe babikoresha ntibikore kubera batumviye kandi batamize bakavuga ngo Yesu ntakora cyangwa ibintu sinzi ibyo bigende biri ariko nagomba kubwira ubwa mbere wizeye umwana ariwe data wa twese hanyuma ukacumumvira mu byo yagiye avuga kora uko ugakora genda uko ukagenda yo ufise ubugingo budashira ijambo ry'Imana ryatubarije jewe numva niko ndafashwa sinzi ko Yesu numva jewe niko ndafashwa ku rugero rukomeye umwanya tugomba gusenga ijambo dusomera mu banyefeso rimwe kuri kara ku murongo waho wa 20 tunyarukirize mu banyefeso mana yanje mu mwanya ngiye gusa haravuga ngo uko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye muri data ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mw'ijuru imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose 22 haravuga ngo kandi yamushikirije byose ibishira munsi y'ibirenge vyiwe kandi mu ishengero ngo abe umutwe waryo gusumba byose amen wakumvise ko Yesu atariko arakora yaramuzura imushikiriza byose 22 imuha umukuru imuha kuganza imuha ibintu byose ishengero ryose yarishteretse munsi y'ibirenge by'umwami ibya Yesu haleluya Yesu nawe ariganije ishengero acarigendera ishengero acarisigira abaherezi noneho murongowe kubifatika ibi bitangaza bikoreka n'ibindi kubifatika hano cyangwa kubiboneka mwibaza ko murongowe na Yesu cyangwa murongowe na Yozefu ninde abarongoye hano nijewe ndabarongoye gusa ndabarongoje ijambo ryiwe haleluya ndabarongoje ijambo ryiwe gusa no kwirema nuko barongoje ijambo ryiwe ariko ndabarongoje ijambo ryiki rya
akakarungo koko bandanya wumve imushikiriza byose ubukuru ibishira munsi y'ibirenge byose niho yabisize ubukuru ubutunzi ubushobozi ububasha ukuganza ugutegeka icyubahiro amafaranga gukiza indwara ibintu byose ibishikiriza Yesu. Hanyuma Yesu si muri iki gihe gusa umva rero ako kantu ariko no mu gihe kizoza ntabwo ari cya gihe cya kera ahantu navuga ngo bamenita bene data barihenda murumvise ko tuhageze aha ntibarasoma kandi bigisha bibiliya baca nibaza ko batigeze bahamenye ntibahamenye barizima bako kantu we ni nabo bavuga ngo ijuru ryaruzuye ngo hazojayo 24,000 ngo nabo bari abisirayeli ngo bobo bazobamisisha bazobeyo bonyene niyo si bazoyigumemo bonyene yewe twe turazi ijuru ko ritaruzu ijuru riracyari iracagaragara ariko numafashijwe no kuri kose cyane ako kantu kanyishe kanyishe n'ingingo ariko ijambo ry'Imana riraryoshe nahasomye numva ndafashijwe no kuri kose subiramo twiryohe ndiko ndafashwa imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose n'ububasha bwose kandi sijyana ako kantu n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa si muri iki gihe gusa oya subiramo uheraho nyene uhereye tuvuge buhoro buhoro twumve imushize hejuru cyane imushira hejuru cyane ntawe uzokudomina ntawe uzobaho kuva isi yabaho yamusize hejuru cyane y'ubukuru bwose imushira nta n'umuganza nta mwami nta wari mu isi yose yamusize hejuru y'ubukuru bungahe umva uwo twizeye umva uwo twakurikiye umva utanga ubushobozi umva ububasha dukoresha aho bupfa umva transfer iyo yavuye umva source turiko turagenderamo iyiva umva amategeko atugenga iyava umva ubutwari buturongora iyo bupfa n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa si muri iki gihe gusa ariko no mu gihe kizoza si cya gihe cya kera gusa oya n'ibihe byose no mu gihe kizoza ndafashijwe naje mwaka kantu n'izina ryose rivugwa bandanya rero kandi gato nibaza bari kuri Facebook na YouTube bikoko bariko barafashwa naho badatera haleluya ngo tuyumve kandi yamushikirije byose aha ibishira munsi y'ibirenge vyiwe abo bandanya kandi muhishengero iki muhishengero ngo abe umutwe waryo imuhishengero rya repentance wo gusumba byose wo gusumba byose nicyo gituma umuntu wese arwanya ishengero ntabwo ariko ararwanya ishengero aba ariko ararwanya nyagisha ishengero ryubatse ku rutare ari we Kristo nicyo gituma avuze ngo n'amarembo y'ikuzimu naho yohaguruka ishengero ntazoribiganiza fondasiyo ni Yesu. Bazorigwanya uhereye kuva muri hariya byakozwe n'intumwa kuri ba Pawulo barahamya ishengero ntibarishoboye ahubwo ryarushiriza kugwira mbere si aho gusa kuva ku Bisirayeli bagerageza kwica abana bose b'abana b'imfura kuri Mose barabigerageza ntibyashoboka uko bagerageza kubanigira mu menshi niko barushiriza kugwira aho ryari ishengero biva mu isezerano rya kera biza mu isezerano rishasha Yesu araza baramugwanya ntibamushobora abayuda baramugwanya ntibamushobora ku musaraba
ishengero ariko ntibashobora ishengero kuko ryubatse kuri inde Kristo. Tera haleluya. Nubwo bushobozi turiko turakoresha ni transfer. Haleluya. Barageze transfer. Haleluya. Amen. Ishobora kuba nawe uyu munsi bakugwanya ntibagushobore, bakuroga ntibagushobore, bakuvuga ko amajambo ntibagushobore, bakwifuriza ibyaha ntibagushobore, bakwifuriza urupfu ntibagushobore, bakwifuriza guhomba ntibagushobore, bakwifuriza kunanirwa ntibagushobore. Pasike note. Ariko nabo nari hano. Bazovuga ko amajambo kudakijijwe neza, bazovuga ko uci kuzimu, bazovuga ko wakurikira abayobye, bazovuga ko wazimiye, bazovuga ko watakare, ariko babona umusonga imbere, baguma babona ururanirwa, bange kukurihira inzu, bange kugufasha, bange urubanza baguheba, ariko babone uriho, baguharurira iminsi, babone uriho, baguharurira amezi, basanga uriho. Umugoroba banezerewe. Koko numva umugoroba banezerewe kubita. Ukuri pa. Numva nezerewe we. Ikinejereje ni kimwe. Fisi cy'abandi badafise. Haleluya. Ikinejereje ni kimwe. Muri je harimo transfer y'ijuru. Ikinejereje ni kimwe. Namenye ko mfise ububasha abandi badafise. Haleluya. Ikinejereje ni kimwe. Nuko nasanze nubatse ku rutare. Kristo. Ikinejereje ni kimwe. Nuko Yesu ari we mutwe w'ishengero. Haleluya. Niba hari umuntu abyumva nk'uko ndabivuga. Ariko niho haguruka ukabwira mugenzi wawe sema ukamubwira ati mfise icyo abandi badafise. Humura. Mfise icyo abandi badafise. Mfise nationalité zibiri. Uzikugura imodoka, uzikugura inzu, uzikugura itongo mukarigura itongo ugasanga uri muri ryo, ukagura imodoka ukayigendana, ariko hataraba transfer. Iyo hataraba transfer rero icyo kintu kiba kiri kuri wewe uba ugifise ariko utagifitiye ku bubasha. Ariko iyo habaye transfer nagomba nabizeze abari muri Kristo Yesu harabaye transfer y'ijuru. Abantu bababona uko mutari. Reka ndababwira ka transfer kamwe. Ndakababwira? Ndababwira ka transfer kamwe kaba. Mugabo komanda uri kurangiza. Sawa. Mwicare gato. Numva amavuta, numva nafashijwe. Numva nafashijwe. Umugabo umwe yariko arasenga.
arasenga hari abantu rero bamurondera kumugirira nabi igihe cyose bakarondera kumwica bakiga ingene bazomwica bakavuga ati kumurango ntituzobishoboka kandi nawe baza babipanga ntabwo ati mugabo twikinga gahumbezi bwinshi umunsi umwe baraza baramukurikira nawe akibwira kudandaza akaronka uburyo akaza agafata amafaranga ngaho agaca mu nzu agafungura Imana ikamubwira ati senga yagira arasenga ahejeje gufungura ikamubwira ati no munsi ntuje mu nzu sohoka kuko hariho umugore kuramukurikirana vanga ndakwereka iyuje akaca asohoka akagenda atazi yagiye akagenda ariko aragenda gucagera ahantu akabwirwa ngo kata agakatira ahantu mu gashamba akibaza ngo nahantu agiye yagera ahantu akaca yumvijwe ngo iryamire ngaho agasenga akiryamira mu gace mu bucakuca ati byuka witaye akaca byuka agaca muhira akambara akihindura akaca aja ku kazi araba mu bwo buzima wundi munsi ikamubwira ati uno munsi iryamire ngaho reka turafise abarinzi turafise abamarayika badukurikirana ijoro n'umurango turafise ingabo z'ijuru zidukurikirana uwo munsi biraba wundi munsi rero aravuga ati uyu mugabo ko tumubura bizogenda gute aravuga ati tuzomucunga tumuherekeze avuye ku kazi ntoya mbere tumugende inyuma uzi ko abantu bakubwiye inyuma kenshi mugabo baragera n'igihe bakanashika no muhiri wawe bakagira ubwoba Imana ikabashiramo izindi mbaraga z'ubwo aravuga ngo tubanze tumureke dusubire inyuma baramukurikirana bageze ahantu arinjira mu nzu aravuga ati uyu munsi turamubonye pe ageze mu nzu nabo bahagaze hariya ku kilometero atarabona aravuga ati va ngaha rero aca arava ngaho ahejeje gufungura afata agatoroshe kiwe aragenda ati nguriya arasohotse bamujako arenga tisha aho uja hose uyu turakubutu bwije rindira turakwereka aragenda ageze hamwe muri ka gashamba arakata barabamubona akatira aticara aca aricara arasenga ahejeje ariryamye nabatirindira agatero kabanze kamufata abantu baracarengana tumuhondera hanyene abantu baracarengana hafi y'ibarabara nawe aca arisinzira baraza bageze iruhande yiwe baramurondera uri mu guca baraturumuka baragenda ati yowe yabandanije twaravye nabi baragenda bahagarara nkariya babona sokorotse hamwe bavuye abari muri Kristo Yesu ntabanga ruzo basomerera ijambo ry'Imana ngo kuko yakunze uzomuhaza kuraba uzomukiza umurange utujogoja canke twatundi uduhori iyo turi nko mu kirahuri canke turi mu icupa canke nakurya umusegetera iyo umuntu yibereye mu musegetera imibu ikomba kurya umuntu iguma imurabira hariya ikishwa n'inzigo ikaduma ikamuraba ikarondera igaca hejuru ikakubona ikazunguruka ikavuga ngo igaca ikakubona aho wiryamiye gusa ikazunguruka ikarondera ariko nawe atarahari barahari baguma bakuraba bakwipfuriza ibintu byinshi mugabo vyanse baramuraba gakeye sawa asubira ku kazi we ntiyamenya n'amakuru arakora arageranya inoti arageranya kumugoroba yisubira hahandi arakora asubira hahandi arafungura aramara igikoti ati subirayo ati ubu turamucunga naho yicara yinjira muri rya poli baramubona baragenda baramubona ati namubonye neza aranicaye nguyu
bahitaragera baca baraza mwako kandi inyuma y'amasaha kangahe bamubonye nahari neza baramubona pe n'amacumu n'imipaka n'ishavu n'akandi iminsi baraye mu ishyamba baramubwira ati wabyuka nabyuka aravuye ko cyabona bari hejuru ati ubu mu masaha 8 saa 9 ati kurana akawe karabaye urabona n'ishavu n'akandi umwanya twakurondeye byarejo twara amenya amakuru yose mu mwanya muto aravuga ati mubabarire mbanza senga ati usenga ibiki atangura gutwenga ngo wasenga ibiki ngaho senga arasenga timana mbabarire ungirire neza ndabonye ko ngiye gutaha unyakire ariko kandi urafise n'ubundi bushobozi nako kandi akirumidosha anje kwirana tubabari nako kandi kasenga yumvizwe mubwira ati we uzigituma abadayimoni bagufasha bakaba bariko barakugaraguza agati wagize intege zo gusenga wabarutso ugafata umwanya ukwiye wo gusenga nanjye nkaguhisha nabyo barakurondeye barakubura aturazi ibyacu ingene byagenze ate baraje barakura aho ni namo w'Imana ariko aramuvuri kandi baranakwicaye ko ntibamenya ko ari wewe nari nakunyegeje aho byari isengesho aca ahindura isengesho agati mani none banyegeje gute abivuga uko nyene bose bavyumva nawe aravuga ati uzi ko umusazi wewe nawe aravuga ati jana umusazi gute nabo w'Imana aramubwira ati ejo nakunyegeje umwe muri batuzi ko nibyo ati bugejo ahanyene so twari turateye none ngaha basanze ati ka twabonye ubuye gusa niko twari twicare ko hano twari twicaye kejo riri barayongera barayimurika haraha musigiti nyene kwaruye kwari hehe twicara kwejo ateka kumva caramenya yuko igihe cyose asenze akiryamye Imana yamuhindura ibuye ndakubwire ingorane zimwe kuri kuragira ni intege nke zawe zo kudasenga
abantu bataza ku mugoroba ko bariko baravuga umugoroba uranesheje hacamenya amakuru kandi nivyo oye muri rwa ruherekerane rwa transfer haha manishi baratangara batangura kuboneranya acarabagira ati burya ryabuye yarije tinona sinarahaye ati menya amakuru atuyakuye ati mwijuru menya amakuru burya nari naje kunyika ati burya naje kunyika timenya amakuru kwa izo nari buye kandi iryo buye wari yagize ibuye ntawe yagiye urihenze reka ndakubwire barakwihendako reka ndakubwire aho bazogushobora ndakubwire aho bazogushobora niwagira intege bazogushobora ariko niwaguma uhagaze ntibazogushobora ndasubiramo ijambo niwagira intege nke zo gusenga bazokumira mirunzi ariko niwaguma muri Kristo Yesu ntibazogushobora shaka ndeke tutahe sawa reka ndagiza kakaba ariko ibyo kuvuga byacu reka tuzobikomeza kuri gatanu n'ijambo riracariho no kuri kose kandi narigeze ahantu haryoshe ariko naha hararyoshe no kuri kose cyangwa aha niwafashe cyane ijambo reka mwumva akakantu kafashije no kuri kose nabati twihenze wewe twihenze mu mwanya ngomba ndubika ubushobozi bw'ijambo burabe icyo buzokora ngomba nkoresha ijambo rizura ibyapfuye iki kintu ntiwakimenye neza ngomba nkoresha ijambo rizura ibyaboze reka tukwereke arabwira ati ndabarahiye icyampinduye ibuye kiracari ati no icyatumye mumbona nagikosoye namenye ko nagize intege Imana yabimbariye ati muga ko namaze kwihana ikaba yambabariye bwa bushobozi bwagarutse ikoresha n'ibindi ejo niba yakoresheje amabuye n'ubu irakoresha ibindi ngo nibikore turabe irabaza ati ubundi mwe mwazanwe n'ikigo twaje kukwica kubera iki ngo yatwe utegerezwa gupfa ngo sawa ngo gerageza rero turabe hagati none wowe urakomeye avuga ati tu reka ndakwereka aramwegera ati je ngomba ndakwereka amukubita ikosa ryakubura hora ati murasiko umwe mu bari kumwe uranyishe mugenzi ariko shefu wawe akomedura tumusari bamenetse Imana bikora kumwe
ati reka ndakwereka fata ikona aramamara wawundi yakubita ikofa ati uranyishe Imana yatanye ubushobozi bungahe bwose barakubitanye wa mugabo aravuga ati oya ati rwari muriko murakubitana abwira Imana ati Mana bashiremo irindi shati arasenga babyumva ahubwo wa wundi akubise inkoni cyane ati no urambabaje ati nzana nawe nkwereke basubiranamo barakubitana baricana bararandurana uyu mugoroba mu bushobozi Imana yatanze ibiguhiga bihinduranye n'ubwo bushobozi abaguhiga basubiranye abaguhiga barimo bagwana basubiranamo ibitego barabifata ibicungo barabifata agashyamba barabifata kihinduranye Imana ikora mu bushobozi bwose abandi ngabo ndagiheye haleluya Muse abaguhiga bakumuje bakubwiye nabi abariko basubirana umukobwa wanjye bakumuje bakubwiye nabi byagenze abariko basubirana abakugirira nabi abariko basubirana abagutega imitego bari bifata abakwibira icyombo bari bifata abakonona baribo bononekana abakonona baribo baronderana abakurondera urupfu abaribo bifata byose bakwibiye baribo bifata
isaha itazikizwa isaha ntizikizwa isaha ntikizwa pe isaha twari kuyihagarika iyo abahari abansi bariko baraturwanya ariko ko atabahari reka yikomereze ikore amasaha n'izuba kubera abansi bari bamubangamiye none hano abansi bamaze gupfa nasomye ijambo kare ryanyoheye igihe bariko barahama bahiga Herode ahiga Yesu Yosefu yahunze na Mariya hagera igihe Herode arapfa nasigeza aho hantu raryohewe mwebwe yeravuba cyane mbabwira Yosefu abwira na Mariya hamubwira ngo subiza umwana wawe hariya muri kiriya gisagara kuko uwahora bahiga yapfuye turangize gusenga amajambo arahari tuzoyabangana yabandi nk'abo mbanaye haleluya ngomba nkoreshe kandi ubushobozi bw'ijambo umunota wa nyuma mw'isengesho ariko naturira gutyo gusa ariko ugomba nature nkoresheje ijambo nature nkoresheje ijambo kandi riciye mw'isengesho ariko nagomba kubwira ukuri kose hari ubushobozi hari ubushobozi bwo kwemerwa n'Imana hari ubushobozi transfer Imana yaduha Mana we ubushobozi buriko burakora ubushobozi urahari pe ubushobozi urahari ejo twari twavuze imbere y'uko nsengera ibi bintu bibiri twari twavuze yuko dusengera abantu ku bijyanye n'ibimazi umwanya ngomba ndabasengera Imana nkorera nimba ikiriho Imana yaremye ijuru n'isi nimba igihari Imana yaturemye tukaba tuyizera tukaba tuyemera nimba tuyizera nk'uko biri Imana iduhindurire ibihe ndakwibutse ko nta bushobozi bwawe ufise bwo kwihindura n'akazaza n'akavirigiri atari Imana yo mu ijuru nta n'akavirigiri niba aho bavugakiza nta n'akavirigiri iyo ataba Yesu watse tuba turabo gupfa rubi nimba ari mu buryo bwa finance mu buryo bw'amafaranga nimba ari kamere nta n'akantu na kamwe wokora ngo wihinde icyo ukora gusa wumvira ijambo ryonyine Imana yomfasha ukumvira ibindi nabyo ni igikorwa cya data kandi Bibiliya ndabivuga ngo kuko ata muntu n'umwe ahari ashobora kwemeza abantu ngo bahinduke cyangwa ngo yemeze abantu ariko data wa twese niwe ahindura icyo gituma ngomba kwinginga Imana kuri uyu mugoroba kuko aho ubikutse nawe umuntu uzoba uvuye mu ijambo ry'Imana none afise abana indwi harimo imisore Yesu ataratse ndakubwira nimba hari ibintu abantu bagoye n'abantu batayaga n'abakozi b'Imana ubu yataba hafi umukozi w'Imana w'ukuri n'ubu abari mbega abari babita babikira babita bakise ndabita
ndakurahiye urabizi cyane ajya amavuta warimo yakwemeza ko wobiheba uyavuyemo ubu muri kurakora ibyaha erega ajya amavuta yakubuza gukorera yakubuza kurongorwa nibiheba arimo by'umuriro kandi umuriro ntuwamamo erega nta muntu yamama umuriro none uwo mwari kumesha Loti ntiyavugishwa ibintu bikaca biba ntiyabuwe none bose ntibaguye abo bose ntitwari kumwe ntibari barahebye iwabo muze murabe imodoka iravumbuka yagera hajya imbere igasanga Dodani ikaca yitora none Dodani ni hano kugira ngo Dodani nituzamane Dodani irenze ikagenda buhoro buhoro irenze Dodani ikaca ivumbuka ikagera imbere igasanga ikorosi ikaca yitonda mu gukata ikorosi none amakorosi nibaza ngo ntiyaba ariho mu buzima bwa misi yose mu bikorwa by'Imana mu buzima bw'umuntu amakorosi n'abantu uca kudandaza ugasanga Dodani mu rudandaza wari kurudandaza usanga ngo hamsa ariyo Dodani urubaka warongo ugasanga ukurongoye cyangwa urongowe ko harimo Dodani ati ndagiye gusenga ati condo no munsi uzogendeje ni Dodani uwajya batatu mujije ukagira dutya ugatwarinda amezi ya mbere ukagenda aya kabiri aya gatatu igeze mu ndwi ni Dodani ugenda buhoro buhoro amezi umunani abandi baza kare ukaza mu nyuma abandi baricara nawe uba uri kuracira ni Dodani amadodani aruze amadodani aruze kandi uwo kunsororera cyane ni Pierre iyo ncavuga ati bihebe Pierre ni ariko nta bantu bari guhurira kandi arigiye bari kuzana basha ikintu bita urwanda cyangwa umumbati bita umuntu uzeye umuntu urazi nakarasi urashaka kaza amasengesho yanjye ari wafise amazina ku rusengero bamwise yaba ku rusengero yarara ku rusengero ubuzima yofudika gute mwisi imwe bakwise izina ryiza rirarema rirakora igitangaza niyo agiye mu Cibitoke bamwita na Rukundo n'Ibaki n'imbabari amazina menshi Muteramyi bantagoheka nayo mazina bamwita uko niyagoye ijoro ryose arara mu rusengero wumva rikanaririmba saa 9 mw'ijoro abandi baje kuryama kararayo yafasha abakozi Imana izoguha ijuru amen Imana izoguha ijuru kandi nababwira Imana izoguha ijuru reka ndakubwira inzu kugira ikomere ni fondation inzu kugira ikomere ni fondation etage kugira ikomere ni fondation nimba mubona uyu munsi tumeze uko ni fondation yaho twaciye ivyo twabaye cyo gituma mukwiye kutwigirako kugira ngo muzoshike kure mukwiriye kugira fondation mwigishwe ijambo ry'Imana mwigishwe kubaha mwigishwe guca bugufi mwigishwe kuba hafi y'abakozi b'Imana mwigishwe gusiguza abakozi b'Imana mwigishwe kuba mwigishwe ni fondation jana nico gituma abandi baba mu miyaga nibaretswe nibashikama nibagisha inama bakuririye mu vyumba abandi mwibarabara arakitwa gatoya akaguruka akaba ari benshi bakagwa abandi bakananirwa abandi nibahinduke bakamba mu vyaha ni fondation ni izigamikiro
nasomye amakuru ya Mose sanga ariko araharira n'Imana sinari bwahashike kandi ngaho arahari oya sinakwigisha kandi bureke tuzobandana ku wa gatanu. Haleluya, amen. Jewe ndazi ko nzoja mu ijuru, amen. Kuko ndavyiyumva kandi fondation yaje ndayumva neza kuko notuma mbura ibindi byose ntajya mu ijuru kandi none nta n'ibyo nzobura kuko hari transfer nziza n'ibyo mu isi nzobirora n'ibyo mu ijuru ndabirora kuko Imana kubyo mu isi si ikibazo ahubwo ikibazo ni uko ubikoresha nabi nuko ikura bigasanga hari ibintu uhacike ariko iyo umaze gukwiza fondation irakuduza ikagushiraho Imana ishaka kandi ikagushira naho wifuza gushaka. N'abakobwa n'abasore gira fondation nziza, n'abapapa gira fondation nziza ijambo n'Imana, giranira amasezerano n'Imana ku rundi rugero murondere kunyonga z'umwami Imana kandi Imana izotugira neza. Amen. Ejo umwanya wagiye ngumva bari reka turangize twari twavuze ko ntabwo yafashije no twani tugiye twajambye ndazi ko twabafashije we mugirirwa amahirwe muronka abakozi b'Imana tubakira kuwa mbere twakira kuwa kabiri kuva mu gatondo kugira ku mugoroba hano hari abakozi b'Imana baguma bakira abantu hari ahantu tukaronka umukozi w'Imana ukabura pastor ukabura mwarimu indwi kazohera indwi zibiri kazohera indwi zitatu zikazohera ukwezi kukazohera ariko abakozi b'Imana asanga kugira yemererwa kuririmba ategura imyaka kare yari itanu baratunije kugira ngo bakwige neza ubundi ibiciro umuhamagaro mu bwihagaze cyangwa utameze bisinabiri ufise udahagaze neza uba wagiye haguruka twisengere byose byo twagomba kuvuga. Yesu nashimwe. Data yaduhaye transfer tugomba tuyikoresha twarababwiye ngo umuntu wese ari hano mwiyindwi hari ubushobozi buva ku kwizera hari ubushobozi buva mu masengesho hari ubushobozi buva ku kimazi mwiyindwi twarababwiye ngomba gusenga ubuzane na vya bindi tubikorere ko navuze ko tuzobisengera imisi yose ibimazi byose bariko baratanga tuzobisengera chaque jour ugende wibaza hari igikorwa wifuza gukora gishobora kugurwa n'ikimazi kandi ugende wibaze n'ikimazi ugiye gutanga kandi ugiye kugiha Imana ugiye kuguha umuntu n'umwe Imana igushoboza narababwiye n'ubu ndabisubiyemo muri mushasha nurondera ikimazi cy'igihumbi nurondera ikimazi cy'ibihumbi bibiri nurondera Imana mu kuyikimazi uyikintu gishobora konona gifise ubushobozi bwo konona ibimazi bagutangiye ikintu cy'agaciro gishobora konona kandi nakubwiye ngo utagifise bamahoro twende turiko turakora ibimontumbero yo kuvuga ngo amahera akenewe mu ishengero apana nta n'amahera akenewe mu bikorwa naho twaba tuyakeneye nitwoyabaka mubwo buryo ariko gikore wumva ko ari ikintu kigiye gusenyura ibindi bimazi bakubakiye kwari bimazi bubakirwa n'abarozi bubakirwa n'abapfumu bubakirwa n'abantu bagutanze bubakirwa n'ibindi bintu ku munsi wa gatandatu tuzogikorerako n'uzokizana ku munsi wa Mungu kizokora ndabasaba byose mu bishire hamwe dufukame twinginga Imana tuduze isengesho ry'iki kimazi hagira umuntu abikoraniza hano ugisekera ishengero hari uwo watoranije umushira imbere yaryo kugira ngo abe umutwe ukuri umutwe w'ishengero nanjye wagize umutwe hano kugira ngo ubushobozi bari ufise uyu munsi tubukoreshe ndawukoresha reka abantu babohoke abafise agahinda abafise umubabaro abafise ishari abahirirwa abaronderwa abagwanywa abagenda vyanka abasubizwa inyuma abahindurirwa ibihe nawe ubahindurira amazina mw'izina rya Yesu uko nawe wahindurira amazina ukagira izina risumba ayandi mazina yose nanjye ndabahindurira
yose wakoresha byo kumushakisha ndakuyegeje mu maraso ya Yesu bagufatiye ku ifoto